Mwaramutse neza mwese inshuti banywanyi b'ibiganiro byacu abadukurikiye ndetse n'abatwumviriza muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese kuri mwe mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu kuri ino mbonesha kure yacu aina yanyu Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho agaruka ku mutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze mu makuru azindutse aravugwa muri kano gatondo ko kuri uyu wa kabiri kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa mbere 2025 ni Burundi News TV twibanda ku makuru aravugwa nga mu Burundi muri politike umutekano diplomasi n'ibindi ndetse tugakubitira mu karere k'ibiyaga binini canga ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino kw'isi ikaze kuri mwese dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu by'umwariko nyuma y'uko mu Burundi yakomeje kugenda haravugwa by'umwariko cyane cyane ibigendanye no gutegura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Varisson Ndayishimiye kandi akabazi neza yuko nuwo yasubiriye by'umwariko muri 2015 nabwo haribonekeje by'umwariko imvururu nk'izo zigendanye by'umwariko no gutembagaza ubutegetsi bwo muri Petero Nkurunziza ndetse na bamwe mu bagize ubwo ruhare bamwe bakaba bafungiye mu mabohero amwe namwe agiye atandukanye ndetse igihugu cy'u Burundi kikaba kiriko kiraraba ibikomeje kugenda birabera mu bihugu bigiye bitandukanye cyane mu burengero bwa Afrika. Varisson Ndayishimiye yongeye kugira ubwoba ndetse by'umwariko aza kongera ahanura abakiri bato kwirinda gutembagaza ubutegetsi nkuko bikomeje kugenda bigaragara canga se nkuko ku munsi w'ejo yabitangaje ubwo ari ku kirimba c'umukuru w'igihugu by'umwariko n'abandi bajejwe umutekano n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu ku bwa President Varisson Ndayishimiye by'umwariko ingendo yo gutembagaza ubutegetsi yaragarutse cyane nga muri Afrika irikira kogwa n'abakiri bato yibutsa ko kandi abashaka ubutegetsi boza barerindira amatora bakitoza by'umwariko ahanura kandi amareta gukomeza ibiganiro ku bibazo biteje ingorane mu gihugu kugeza ubungubu nga mu Burundi neyo naho hariko haribonekeza umwuko utari mwiza hagati y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse by'umwariko n'abari ku butegetsi nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ni mu gihe kandi guhera muri uyu mwaka twatanguye 2025 haraza gutangura amatora yiganjemo ay'abashinga amateka ndetse n'abagiye nama by'umwariko n'abandi bagiye batandukanye nkuko bizoma bigaragara. Hari bamwe rero by'umwariko byamaze kugaragara ko by'umwariko batashimishijwe n'imyanzuro imwe n'imwe yagiye irafatwa na Senare by'umwariko jijejwe kubahiriza ibwirijwe shingiro mu nyuma yo kugenda bagaragaza neza yuko by'umwariko badakwije ibyangombwa nyamara abo ngabo batavuga rumwe n'ubutegetsi babibona nkaho atarukura ahubwo bakavuga ko iyo Senare ubwayo nayo yabikorera mu kwa leta ibikomeza kugenda bigaragaza ndetse binerekana neza yuko nga mu Burundi hakomeje kugaragara indyane ndetse hakomeje kugenda hagaragara ukutumvikana mu buryo buremere cyane ndetse n'uburyo bukomakomeye cyane amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira canga akomeza kugenda aratugera mu no mwanya by'umwariko arashimangira ko nga mu Burundi Varisson Ndayishimiye nawe yamaze kugira ubwoba bwinshi cyane nyuma yuko by'umwariko ashobora kuzohura n'abashobora kuba bomutembagaza ku butegetsi nkuko byoma bigaragara na bamwe bakomeje kugenda baravuga ku isonga ariko bamwe bikaba bivuga ko bashobora no kuza kwitabaza intwaro bakaba bajya kwegura intwaro mu nyuma y'uko bariko barabona ko by'umwariko ataho bomenera binjira muri aya matora ateganyijwe nga mu Burundi. Turagaruka ku ngwano ziriko zirabera nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ahakomeje kugenda arabera urugamba ruremere cyane n'urugamba kandi tuba dukwiye kuba twogaruka tukamenya byinshi biriko biraruberaho mu nyuma y'uko rero hariko harungitswemo n'amabatayo menshi y'abasoda b'abarundi baturutse nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nyene bivuga ko kandi aba basoda bongeye kongera kwibonekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba bongeye guhura by'umwariko n'ikibatsi c'umuriro w'amasasu abasore ba M23 aho bivugwa ko by'umwariko ingwano zimaze imisi ziriko ziraba zongeye kubakoramo ndetse zikomeje kugenda zirabahitana ku rugero rutigeze rurabaho nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ndabaramukije mwese shuti banywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza umurereye hose mu bice bigiye bitandukanye mwese ndabahaye ikaze reka nizere ko mumeze neza aho muherereye kubatumviriza muri nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi birumvikana neza ko muri amahoro reka by'umwariko ndamutse canke nifuriza gatondo keza abatwumviriza bari mu nga mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandaji
abatwumviriza kandi bari ngaha ku mugwa mukuru wa politike Igitega no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mwese ndabahaye yambu sangwa banywanyi b'ibiganiro byacu, ndabahaye ikaze kandi nanone mwebwe mutwumviriza muri ngaha mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza by'umwihariko bari mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, igihugu c'ubanyi ca Kongo, igihugu c'ubanyi ca Uganda, igihugu c'ubanyi ca Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi mu burengero bwa Afrika, umanuka bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati, mwese ndabahaye yambu cane, ndabahaye yambu abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Niba ari ubwa mbere kandi ushitse ngaha kuri no mbonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV, byonda kwanditse sabone kugira uco aronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu muri rusange. Ikaze rero by'umwihariko kuri mwese, by'umwihariko reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, ahakomeje kuvugwa inkuru zigiye zitandukanye cyane cyane zigaruka kuri politike n'umutekano muri rusange. Nyuma yuko hakomeje kugenda haravugwa inkuru zigendanye by'umwihariko no kugerageza kurabira hamwe by'umwihariko uburyo ngaha mu Burundi by'umwihariko hashobora kuba hotegurwa igikorwa kigendanye no kuraba uburyo rero bofunguza General Aregeme Bunyoni, nyiricubahiro by'umwihariko Valentin Ndayishimiye yarabitahuye ndetse akomeza kugenda arasigura ndetse aranerekana neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa ubwabyo biteye inkeke ndetse bitewe n'impungenge ku buryo buremere cyane. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira cange akomeza kugenda aratugera muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda yerekana ndetse asigura yuko Valentin Ndayishimiye yanatahuye ko ari umugambi by'umwihariko wo kuzomutembagaza ku butegetsi mu gihe by'umwihariko atoba agira ikigongwe. Uyu ngo yahoze ari umushikiranganje wa mbere mu Burundi ndetse karabaye n'indongozi nkuru y'igipolisi by'umwihariko General Aregeme Bunyoni. Bivugwa ko kandi bamwe mu bajenerali bahoze barakorana banafatanyije kugwana kugira bashike ku butegetsi nko muri CNDD-FDD by'umwihariko mu mugwi w'abaroberi by'umwihariko ari bamwe by'umwihariko mu bakomeje kugenda botsa igitutu nyiricubahiro Valentin Ndayishimiye cange General Neva. Amakuru akomeza kugenda aradusumira muri no mwanya kandi ntahengeshanya by'umwihariko mu gutangaza ko Valentin Ndayishimiye nawe yamaze gutahura uwo mugambi ndetse ku munsi w'ejo akaba yarakoranyije inama iremere cyane irimwo indongozi nkuru z'igihugu. Iki gihe yaragize icyo avuga rero kuri bamwe by'umwihariko mu ndongozi nkuru z'igihugu cyane cyane iziherutse by'umwihariko kubogozwa mu mabanga zari zijejwe cyane cyane dore ko bari basanzwe baranakorera cyane cyane mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu nk'uko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira muri rusange, arakomeza kugenda asigura ndetse aranerekana neza yuko mu Burundi by'umwihariko hamaze gutegurwa uyu mugambi karundura ndetse vuba na bwangu by'umwihariko Valentin Ndayishimiye akaba yabashikirije ko by'umwihariko washoboraga kuba woshirwa mu ngiro inzego by'umwihariko zijejwe amatohoza ziba zitarawutahuye muri rusange. Muri iyo nama yabereye ku cirimba c'umukuru w'igihugu by'umwihariko kuri Ntare Rushatsi by'umwihariko Valentin Ndayishimiye by'umwihariko yarahanuye abakiri bato kwirinda gutembagaza ubutegetsi muri rusange. Yarashimangiye ko kandi by'umwihariko bimwe rero mu bikomeza kugenda biratuma abantu bamwe biroha mu byaha n'ibiki ari ukubera ibyubahiro baca baba barafise, maze woca urahana abantu bamwe bigaca nabo rero by'umwihariko bafata ingingo yo kwiyemeza by'umwihariko gutangura cyangwa se no kwiyemeza kugira uko bobigenza. Urasubiye kwibuka amajambo yerutse gutangazwa by'umwihariko na nyiriteka Reverend Ndikuriyo, umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Yarashimangiye ko kimwe mu bintu byakwegeye by'umwihariko General Aregeme Bunyoni umunyururu wo guherayo ariko rero yoba yaragize uruhare mu kugerageza gushaka kuburanira cyangwa se kurenganura bamwe rero mu bari bamaze guhanwa. Yavuze yuko by'umwihariko abagumya banga bo muri CNDD-FDD by'umwihariko bari bazi neza yuko agomba kuba yofungwa. Ubwe rero yarivugiye yuko yamumenyesheje ko hagati y'amazi n'amavuta kimwe kizoja hasi rero ikindi kigaca kirajya hejuru. Ku bwa Valentin Ndayishimiye by'umwihariko yaritegereje neza ibiriko biraba mu burengero bwa Afrika ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye. Ibyabaye kwa mugenzi wiwe President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse yaranitegereje ibiriko biraba maze asanga nga mu Burundi naho badashobora kuzamworohera. Bivugwa yuko by'umwihariko umushinga amateka Honorable Kizigenza Agatogwasa ariwe muntu adashobora kuzamworohera cyane yuko ari umwe mu bantu nabo bazi gufata imbunda bakaba bazi no gufata ku mbarutso. Bivugwa yuko rero ari umwe mu bantu bamuteye ubwoba by'umwihariko mu kuba bo kwitozanya mu matora yimirijwe nga mu Burundi, ariko nanone bivugwa ko yoba yarakoze ikosa remere cyane
dore ko mu gihe uyu mugabo yokwerekeza iyishamba nkuko biriko biravugwa bishobora kuzongera bigasubira iridubi nkuko byari bimeze muri za 2015 nga mu Burundi. Kubwa Perezida Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yaragize ati ingendo yo gutembagaza ubutegetsi by'umwihariko kirakogwa n'abakiri bato yibutsa ko abashaka ubutegetsi boza bararindira amatora bagaca baritoza hanura kandi amareta gukomeza ibiganiro ku bibazo biteje ingorane mu bihugu byabo. Ahangaho kwibaza ico carakora rero by'umwihariko mu bigendanye n'ibibazo biriko biribonekeza mu Burundi ndetse n'abatavuga rumwe n'u Burundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ariko naho Perezida Evariste Ndayishimiye yibaza ko rero ugwaruka ariko rero rutembagaza ubutegetsi. Generali Abdurrahman Chiani araherutse kubutembagaza by'umwihariko muri Niger arusha imyaka Generali Ndayishimiye, ndetse Generali Bunyoni afunzwe yagirizwa ko nawe rero yariko arategura kumutembagaza ku butegetsi arafise imyaka irenga muri za 52. Ico nemeranye rero na Perezida Evariste Ndayishimiye nuko rero kwirinda gutembagaza ubutegetsi byoca by'umwihariko mu kwemera kuganira ibibazo biringa mu gihugu. Ariko kandi iyo manuro naho rero ayivuga wenyine by'umwihariko nta yerekwa by'umwihariko indiri z'abarundi baheze hanze by'umwihariko abanyepolitike baharanira agateka kazina muntu, abamenyesha makuru nkuko bikomeza kugenda bigaragara by'umwihariko yarabaciriye imanza zo guhera mu munyururu by'umwihariko batanaburanye ibyabo leta yiwe by'umwihariko yarabinyaze ku ngufu. Amaradiyo n'amashiramwe aharanira agateka kazina muntu araheze hanze intwaro yiwe by'umwihariko iramaze kunyuruza indiri z'abarundi kandi by'umwihariko niyo tubimweretse ntiyemera amatohoza. Indiri z'abarundi by'umwihariko barafungiwe ubusa, abandi baraheze iminyururu bakaguma rero bapfunzwe. Urwego rw'ubutungane by'umwihariko rwarapfuye nkuko bizoma bigaragara. Ihiganwa rya politike avuga by'umwihariko rirugaye urabye nk'ibyo RSNL iri kirakorerwa n'akamaramazi. Imyidogo mu gihugu ni myinshi ifatiye ku kumurengera w'amakori by'umwihariko uriko utuma ibiciro biduga. Umuryango umukuru w'igihugu by'umwihariko uridogerwa ko rero usesagura amakori y'abarundi mu myambaro izimbye cyane y'umupfasoni umukuru w'igihugu asigaye by'umwihariko yiyamburira inyaburaya by'umwihariko z'imiliyoni 20 ku munsi n'ingendo za buri mwanya, aho rero umupfasoni umukuru w'igihugu asigaye ajana hanze rero umuryango wiwe wose mu makori y'abanyagihugu nkuko vyoma bigaragara. Ibintu bigumye rero gutya Perezida Evariste Ndayishimiye ntaze atangare by'umwihariko hadutse ababona by'umwihariko ko atari ikindi gisigaye atari kumukura by'umwihariko canke se kumutembagaza ku butegetsi, kandi by'umwihariko ubutegetsi hose by'umwihariko butembagazwa by'umwihariko n'abizigirwa b'umukuru w'igihugu. Burya n'abandi by'umwihariko mwambutsa bagira ikirenge Charles Ndizeye ndetse na Michel Micombero, Jean Baptiste Bagaza ndetse n'abandi barakuwe by'umwihariko n'abakuwe n'ababegereye kenshi abatwara bacunga abo bita abansi. Kumbe rero abateye ubwoba ari bajya rero nyine bicaranye bari kumwe umunsi ku munsi. Impanuro ya Evariste Ndayishimiye rero by'umwihariko iraca yumvikana, ariko kandi ku rundi ruhande ntabwo yumvikana neza mu nyuma yuko abona ahantu ikibazo giherereye, ariko nawe ntagire icyo yogikora canga se ngagire icyo yobisiguraho nkuko byoma bigaragara. Mu Burundi by'umwihariko abarimo nka Honorable Agatogwasa n'umwe mu bari bafise amahirwe yo kuzotsinda mu matora yimirijwe nga mu Burundi, ariko kandi uyu mutegetsi by'umwihariko yaragize by'umwihariko uruhare mu bikorwa bigiye bitandukanye nga mu Burundi. Yarakoze iyo bwabaga mu bice bigiye bitandukanye, yemwe yarakoze ibishoboka byose nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. By'umwihariko yabashije by'umwihariko kuba yahindura byinshi, ariko ndetse benshi by'umwihariko bari bafise n'inombero, ndetse benshi bari bazi yuko azoca aragira by'umwihariko ibyo ahindura mu gihe yoba yaratowe. Ariko gushika ubu ngubu Evariste Ndayishimiye yaramukuye by'umwihariko ku rutonde rw'abashobora kwitoza by'umwihariko nga mu matora yimirijwe mu Burundi. Hari bamwe rero batajya umunwa mu kugaragaza ko uyu mutegetsi by'umwihariko yozofata ingingo iremereye cyane agaca by'umwihariko aratanguza gahunda by'umwihariko yo kubohora igihugu yifatanyije n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi nkuko biriko bigaragara, cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira nga mu Burundi. Hari bamwe bavuga ko rero by'umwihariko Honorable Kizigenza Agatorwasa by'umwihariko
akwiriye by'umwihariko kongera agasura ishyamba agafata impoho by'umwihariko agaca agaruka agwana kugira ngo ace aratabara abarundi, ace aratabara abana b'abarundi bakomeje kugenda by'umwihariko barahura n'ibibazo biremereye cyane. Munyemerere tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa cyane cyane agaruka ku ngwano ziriko zirabera ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibikomeje kugenda biravugwa ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ntibisanzwe. Mu nyuma y'urugendo bwana Félix Tshisekedi aherutse gukorera ngaha mu Burundi mu kwezi by'umwihariko gusozera uyu mwaka wa 2024, bwana Tshisekedi bivuga ko yarazanye akayabo k'amaherera yazaniye General Neva by'umwihariko yarongeye by'umwihariko gushimangira ndetse no kwerekana neza ko hari umugambi uremereye cyane hagati ya Perezida Tshisekedi by'umwihariko ndetse na Evariste Ndayishimiye yo kurimbura abatutsi ndetse no gukomeza by'umwihariko bimwe mu bintu bitari byiza bikomeza kugenda byibonekeza muri rusange. Amakuru akomeza kugenda aradusumira rero by'umwihariko akaba akomeza kugenda ashimangira ko urugamba rukomeje kugenda by'umwihariko rukomera ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rukomeje gutera impungenge abatari bakeya. Ni mu nyuma y'uko abarundi bakomeje kugenda bararugwamo ari benshi ndetse benshi bakaba bakomeje kugenda barugwamo ari n'abana. Bivuga ko ngaha mu Burundi abariko barasozera imyimenyerezo y'igisoda bari guca barahita bararungikwa mu gihe kandi abandi basoda iyo basoje by'umwihariko imyimenyerezo by'umwihariko baca barahabwa akaruhuko bakajya kuramutsa abo mu miryango yabo bagaca baragaruka mu kazi kabo. Nyuma y'uko rero by'umwihariko ku igenekerezo rya 15 Kigarama 2024 umwaka uheze aribwo Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Kagame bagombaga guhurira Rwanda mu gihugu ca Angola, ariko bikarangira batahuriye by'umwihariko Perezida wa Angola by'umwihariko yagize ibyo asezeranya ku ntambara iriko irabera nga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida wa Angola João Lourenço by'umwihariko yagize ibyo atekereza ndetse n'ibyo asigura mu nyuma y'uko hari n'ibindi byamaze kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bwana João Lourenço umuhuza ku makimbirane hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aheruka kuja kugisha inama rero mugenzi we wa Kongo Brazzaville. Mu biganiro byabo bemeza ko rero by'umwihariko hakenewe gukomeza inzira y'ibiganiro ku mpande zombi kugira ngo rero amahoro n'umutekano bigwegeho ngaha mu burasirazuba bwa RDC. Mukuru w'igihugu ca Angola yaravuze ko rero amakimbirane ari hagati y'igihugu c'ububanyi c'u Rwanda n'igihugu c'ububanyi cya Kongo ashobora rero kurangira ahereye by'umwihariko ku myanzuro yafatiwe mu biganiro byo ku rwego rw'abaminisitiri hagati ya Kongo n'u Rwanda mu mishyikirano ibera i Rwanda. Yaravuze ko kandi hakenewe inama yo ku rwego rwo hejuru ishobora by'umwihariko gukura mu nzira inzitizi by'umwihariko zihari kugira ngo imyanzuro yafashwe mu bigendanye no kurandura FDLR ndetse no kuba u Rwanda rwakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho by'umwihariko ku mutekano warwo itazaba by'umwihariko impfabusa. Aba baperezida bombi kandi by'umwihariko Denis Sassou Nguesso ndetse na Perezida João Lourenço baragaragaje ko rero bahangayikishijwe n'iyubura ry'ingwano hagati ya M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe hari humvikanywe ko agahenge by'umwihariko kagomba by'umwihariko guhagarika imirwano ku itariki ya 4 z'ukwezi k'umunani 2024 hagati ya Kigali ndetse na Kinshasa mu biganiro by'i Rwanda. Aba bayobozi bombi kandi bakaba barahuye ku igenekerezo rya 11 by'umwihariko ukwezi kwa 2025 i Brazzaville. Basabye impande zihanganye rero gushyira imbere inzira ziganisha ku gukomeza ibiganiro ndetse no gushyigikira umuhuza. Kugeza ubu ngubu rero ingwano irakomeje by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hari ingwano by'umwihariko yabereye mu nkengero za Sake by'umwihariko ndetse no muri teritwari ya Nyiragongo. Umuvugizi w'igisoda ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njige Kaiko Jerome yaravuze ko ingabo za FARDC by'umwihariko zimiriye by'umwihariko umuhari wa M23 iri gufata uduce muri Kivu y'Amajyepfo, nubwo rero andi makuru avuga ko uyu muhari wafashe agace ka Karungo kari hafi na centre ya Minova muri teritwari ya Karehe ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ikindi uyu muhari wanigarurire by'umwihariko utundi duce duherereye muri teritwari ya Nyiragongo ahanini uturi muri groupement ya Kibumba nk'uko bizoma bigaragara. Hagati y'imibare y'abanyagihugu bahunga ingwano nayo by'umwihariko irakomeje kwiyongera bigatuma hakenerwa by'umwihariko uburyo butandukanye bwo kugoboka abo bantu nk'uko bigaragara. Imihanda ya Goma irakomeje kuzuramo impunzi mu gihe abari Goma nabo bavuga ko bakomeje kugira ubwoba bw'urugamba ndetse urugamba rushobora kuza by'umwihariko kubibasira ndetse rukaba rushobora kuza
kubamerera nabi nk'uko by'umwihariko bikomeje kugenda bimera canga se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Kugeza ubu by'umwihariko urugamba rurakomeje gukomera ndetse no gufata indi ntera, ariko natwe turakomeza kugenda dukurikiranira hafi biriko biraba mu nyuma y'uko hariya habarizwamo abana bacu baturutse nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mbashimire dusubire mu masaha ari imbere.